Bakunzi ba Ntengimwe ndabaramukije amahoro y'Imana muguwe neza jewe ndaho ndakomeye kandi ndashima Imana. Uyu munsi nje kubabwira ukuri. Abafaransa baravuga ngo toute vérité n'est pas bonne à dire, ngo ukuri kose ntigukwiye kuvugwa. None Bibiliya yoba itubwira iki? Ku mukristo ukuri gukwiye kuvugwa canke? Kuva tukiri abana abavyeyi bacu mu mico yacu baratwigisha kuvuga ukuri, bakatubwira ko kubesha ari bibi. Rero na Bibiliya ubwayo iraduhamagarira kuvuga ukuri, nk'uko Yezu yaravuze ati jewe ndi inzira ukuri n'ubugingo. Nimba rero Yezu ubwiwe ari ukuri, nuko natwe abakristo dubwirizwa kuvuga ukuri. Ariko rero arongera akavuga ati nimba uri umukristo, imbere yuko uvuga ukuri banza urabe uko kuri ugira uvuge yuko ukuvuganye urukundo, bitaja gukomeretsa umuntu, bitaja gutuma umuntu agira ivyiyumviro bibi, umuntu aja kumererwa nabi kubera ukuri wamubwiye, kuko hari igihe uvuga ukuri kukababaza. Yezu yarabwiye abatumwa biwe abati nari mfise vyinshi vyo kubabwira, atariko muri uwu mwanya ntimuri bubitahure, ariko kubera ko ivya data ari ivyanje, mu gihe muzoronka umwitsa azoza kubibabwira ivyo ntashoboye kubabwira uwo mwanya. Ni ukuvuga rero yuko imbere yo kuvuga ukuri ni ukubanza kuraba umwanya uko kuri ugiye kuvuga, ko uwo mwanya uja kubibwira aja kubitahura, hanyuma urabe n'akamaro bija kumugirira, kandi nawe wenyene urabe ko uko kuri ugiye kuvuga hari akamaro kugufitiye. Ntuje kubabaza umuntu canke nawe wenyene ngo bikugireko ingaruka. Rero ukuri nivyo, hariho ukuri kubabaza, ariko nk'umukristo duhamagarirwa kuvuga ukuri. No kuri Ntengimwe rero duhamagarirwa kuvuga ukuri. Ndaguhaye ikaze nimba ufise ukuri ushaka kubwira abantu, akaba ari wo mwanya wo kukuvuga. Karibu kuri Ntengimwe. Abana bacu hariho ukuri usanga tudakwiye kubabwira bivanye n'imyaka bafise, kuko badashobora kugutahura. Dufate nk'akarorero nk'umumama aba afise umwana, hanyuma uwo mwana uwo bamuvyaranye akaba uwo mwana atamwemeye ngo yemere kuba papa wiwe. Hariho imyaka uwo mwana udashobora kumubwira uti papa wawe yarakwanse, kubera ko uba ubona yuko uwo mwana ataja kubitahura. Ni uburorero bwinshi, uri umuntu akuze urashobora gutahura ibintu uvuga uti ibi sinobibwira umwana, kubera ko ubwonko bwiwe ntiburagera gutahura. Hanyuma uri umumama
canke umudamu, hariho ukuri udashobora kubwira uwo mwubakanye kubera uvuga uti ibi nabimubarira biraja kumukomeretsa umutima kandi nta nico bija guhindura ku mubano wacu ngo bije kumera neza, aho kumera neza ugasanga vyabaye nabi kandi iyo uko kuri uguhora ataco vyari kwica. N'umugabo nuko nyene, hariho ukuri ushobora kutabwira umugore wawe bivanye n'umwanya murimwo. Dufate nk'umugore avuye ku kazi canke arashavuye, ugacuza kumubarira ibintu bija kumubabariza umutima, si vyiza. Ni ukubanza kuraba uwo mwanya mwiza ubereye uja kumubwira uko kuri ushaka kumubwira. Nuko rero tuze turabwizanya ukuri mu rukundo kandi turabe n'umwanya mwiza wo kuvuga uko kuri. Nuko rero mugire ibihe vyiza.